Ah, voilà. So waravyize bivuga ko wavyize then wemera akubwira ivyo kandi ureka abantu bishure uriko urabaciramwo ushaka kumuvuga wenyene. None si panere yiwanje. C'est pas un débat, nakudugije ku nguvu ngaha. Wivugane. Oya mama ufite nakudugije ububwirize. Est-ce que je t'ai fait monter par force? Mais c'est toi qui m'as monté, je l'ai même pas demandé hein. Ah bon? J'ai même pas demandé. OK, bye then. So next one. Umbabare kona je t'ai fait monter umbabare gose kona nakudugije. Ngiye nakudugije ku nguvu. Kagenda. Sabwe. So Tommy jambo ni kwa mon frère. Ngoma ndakubaze. Ibintu byose wavuze birumvikana ni ibintu umuntu ubona wumva ibindi navyo yabibona. Quelle est la solution de tout ça? Nikibazo mbajije umuntu w'umugabo. Merci beaucoup. Jewe la solution na créer nabanje kwanza créer un mouvement panafricain yitwa Komeza Amahoro. Ça fait 4 mois. Iyo mouvement panafricain ibayeho. Sinovuga ngo turi ya mouvement iyorekiremwo abaki abande nabande umuntu wese akeneye kuyinjiramo ari umurundi w'umurevolutionnaire ariko ashaka gukuraho intwaro ya CNDD-FDD. Ego yifuza iterambere yifuza igihugu kimera neza yifuza impinduka. Tommy ivy'iterambere ubanza bishire akote. Tubanza kwanza ihinduka tubanza kwanza gukuraho intwaro ya CNDD-FDD. Iterambere riza mu nyuma. Iterambere riza hariho un état de droit. Ata état de droit ihari nta terambere rishobora no gutangura. Urumva twebwe rero muri bishoboka. So ico je natanguye gukora wambaje uti quelle la solution est déjà en marche. J'ai fondé mouvement yitwa Panafrica Komeza Amahoro. Iyo mouvement ni mouvement ishaka kugarukana iteka mu Burundi igakoresha amabwirizwa ya demokrasi kugira ugwaruka rushobore kuronka kazoza keza mu Burundi butunganye. Ivyo navyo kugira bikunde hategerezwa kuba revolution y'umuheto contre CNDD-FDD. Abarundi bari hagati y'imyaka 45 na 25 twebwe nibo duhamagarira gukora igikorwa c'umuheto kuko physiquement yaba magara yaba inguvu bwaba meme n'ubwenge buri fresh buri muri iyo intervalle ya 45-25 24 kumanuka nibagende kwiga ntibakeneye kuja mu vy'imiheto nibiyige tuzobakenera muri kazoza. Abari hejuru yacu 46 kugenda nibagire une commission ya jurisprudence kitaske revolution iheze baca baja hamwe bakiga ikibazo c'ivyakahise vyose vyatumye tucanamwo kugira intayi kubite mu gahanga les acteurs. Hama 45-25 bubake un état de droit où le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire zikora ziri indépendant kandi mimwe yose atani mwitera ubwobe yindi. Muri constitution ijya article ya 218 ya Sosane Karani tukayikuraho tugashiraho plus umurundi qui mérite d'avoir iyorore akabimerita biciye mu matora. Ufise uburyo gukora ikintu ayikora. Kandi ari benshi bariyamamaza abarundi bakabaza ibibazo hama bagacagura uwishuye neza. Ico ndacumva ariko rero twebwe nivyo dushaka. Ahantu ngoma ndagukosore agenda hari ibintu ngoma ndakubare igihugu cyacu ntidukeneye kwireferensiya n'abandi n'ibindi bihugu. Havyo nigeze mugabo niyumvira ko mu bihugu bihari muri East Africa. Tommy sorry gato wewe uheje kuvuga ngo arakantu ugira unkosore ibintu ntavuze. Oya I mean sorry sugosora ngoma ndakubare akantu kwireferensiya ku bindi bihugu ni vyiza kwiterambere sivyo ariko kuri demokrasi iyo twireferensiya ku bindi bihugu biba bifise kahise kavyo bitandukanye naki wacu uravyumva.
iyo uvuze ngo tureferanse ku bindi bihugu sorry gatonya Tommy again je sinigeze nirefera ku gihugu na kimwe wavuze ngo Rwanda ariko twe u Rwanda no tu n'as pas compris ce que je non Tommy tu n'as pas compris ruri imbere yacu avance y'imyaka 10 Tommy please namba utumvise ibyo navuze reka ndabigusigurire jewe ndiko ndenonsa intera hamwe mu Burundi sindiko mvuga ivyo Rwanda jewe izo zo numva ekonomi y'u Rwanda d'après les ondi bavuga ko zihari ariko nta buhamya ndabifiseho Jesse ho apana d'après les ondi hariho amafakte yatanzwe na Republika y'u Rwanda hariho n'ama etude yakozwe n'ama association amwe y'u Burundi ko nibishaka gukorwa na guverinoma y'u Burundi kandi aribo bariko barabakira hariho abarundi bamwe bakoze amatohoza bari mu association ari legal vyemeza neza yuko mu Burundi mu kibira hariyo intera hamwe ibihumbi ndwi même na chiffre yaratanzwe bari arme none bo bari mu kibira bariko bajya imyembe nivyo nako ndabwira mama of two baba bariko bajya imyembe uravyumva si imyembe bariko barajya bariko bagira imyitozo kuko barafise igikorwa baje gukora kesa swa mu Burundi kesa swa mu Rwanda après baciye mu kwinjira mu Burundi baciye ku mupaka barinjiye n'inkoho n'amakamyo barinjira kandi binjira solennellement bizwi na Neva abizi neza kuko Neva d'une façon ou d'une autre arabafise ko igikorwa kandi arabafise ko na relation yo kuva kera kubabizi barabizi sintwajya turabyetara ngaha donc rero jewe induru ibambe akaruru ndiko ndasemerera ni kuva ijya kontra ya secession ya la paix iba yasinye hagati ya Etats-Unis na yatanguriye muri Qatar mugabo yasinywe na Etats-Unis DRC ziratandukanye ziriya zibiri ziratandukanye iyo muri Amerika niyo muri Qatar biratandukanye mugabo le processus iyo muri Amerika ijanye n'ubucuruzi iyo muri Qatar ijanye n'amahoro sawa ijya y'amahoro nijya yo gucuruza u Rwanda rwasavye hari ikintu kimwe rwasavye kicajewe kinyenterpera muri komeza amahoro ni guhiga intera hamwe aho ziri hose zije imbere y'ubutungane ico kameme urakizi ko kirimo kameme ubitse umwansi abari umwansi wawe voilà mugabo ico urazi ko kirimo kameme ya nayo warabonye ko FDLR ikwira higwa aho iri hose kugira ije imbere y'ubutungane bw'u Rwanda right kuko nivyo banasavye na leta ya Kongo nivyo bayisavye merci ariko ntiri kwibishira mu ngiro nkuko bayibisavye merci beaucoup oya ivyo kushira mu ngiro it's another story je shaka tubanze tuvuge kwa ariko barabisabwe ariko bo bafise umupango wabo bakavuga ati ntabwo twabatanga reka bagenda aha babike tuzabakenera nitwinjire mu vya Kongo twe tugume mu Burundi bobo Kongo ico yaciye ikora nkuko isanze ikorana na Neva guverinoma ya Neva na guverinoma ya Tshisekedi twese turazi ko bakorana kuko Neva yarahaye abasodi ibihumbi 10 ro guverinoma do Tshisekedi kugira bacungere ariko nawe yaravyemeje nawe yaravyemeje no masezerano bafitaniye ibihugu voilà donc rero ntuzenya FRDC twese turazi yuko yakorana na FDLR gakorana na Wazalendo ubu rero FDLR na Wazalendo kubera ari amamirise afise des dossiers criminels devant ces pays baciye baba evacué mu gihugu kitarimwe muri rya kontra Etats-Unis RDC Rwanda iyo nayo ninde ni ubye Tanzania ubye Uburundi Tanzania yaravyanse irabana kubera ikinone twebwe tuce tuba abantu bose babanse muri East Africa tuwe victime ibindi bihugu tuce tuba victime kwa Karyenda deshe y'abantu b'abidere baza kuzana amayide kuko urazi neza yuko mu Burundi hariho umututsi hariho umubiri yise umututsi ni igiki kizomubuza kubandanya zangenga bitekerezo ziwe ko nubundi bagiye mu banyamurenge babikoze ni iki kizobuza kubikora mu Burundi ico kibira barimwo bakirimo kubera iki bariko bakinira ubugu
hari umugani baca mu kirundi ngo igikere ciganye inka kugara kirapasuka. Wenda nibaza ko ari niyumvira ko ari amaronko. Urabizi iyo uguye mu kirombo ahantu ukaronka akantu wibagira naho muvukana naho mufana ikintu wowe ukabona ko uri kutera imbere. Uravyumva? Hariya amafaranga ya Kongo ni menshi cyane. Kugira umuntu akaba nk'umuntu w'umusazi ni ibintu vyoroshe. So hariya amafaranga kuba aza mu Burundi akabafasha bamwe abandi atabafasha, abari kubararonka bajyama biyumvira ejo mu gatondo ngo uwundi mugambi ni uyuhe wo kuronka yandi. Exactement. Uravyumva? Ati jewe ejo ko wamaye miliyoni 100 ariko twaronka miliyoni 300. Uravyumva? Waronka 300 ukagoma 500, waronka 500 ukaronka umuriyaridi w'idolari. Uravyumva? Kandi nk'umuntu nka president wa Kongo ari tayari wo gutanga amafaranga yose ashoboka kuko barayafise baranayaturusha. Uravyumva? Je ikintu kimwe iyo abaye amafaranga yaza mu gihugu umuntu akavuga ati reka nkwereke ndabigire kwa ubwenge ndabakorere kumwe babivuga ngo gukorera ku muntu. Uravyumva? Reka nture amafaranga ndayakoreshe abene gihugu babeho, turonke igitoro, turonke amatara, turonke ibintu byose. Uravyumva? Byari kuba ari vyiza ariko ubu ngubu amafaranga ntayo umuntu ariko arabona ntazi yaca hama n'ibibazo bize abari umunyagihugu agwa mu mporero agira ibibazo byakwezwe n'abantu banonse ayo mafaranga. Uravyumva? None nimba ayo mafaranga aboneka bakayagura ayo mazu, ingwano niyo yatangura ntibizabomoka ivyo bintu bubaka. Uravyumva? Ego. The only one thing niyumvira yuko abarundi bakeneye kwicara hamwe bakiga ikibazo. Uburundi ntibugifise ikibazo cy'abatutsi n'abahutu. Urabizi? Oya urumva ikintu ndiko ndakubwira nuko CNDD FDD niyo ikoresha iyo karata y'ubwoko kugira yangwano generalize neva yatwemerera ikunde. Erega nta yindi voie de sortie neva fise. Akoresha amoko pour régner. Niyo karata kuva zamani. Niyo karata iri no muri constitution brother. 60% 40% abatwara bakariya. Ariko umenye uko neva meze nka leta ya Amerika bakorera kuri constitution iba yubatswe n'umugambwe. Urabizi? None constitution nubona ko bayitransforme bashiramwo ubwo. Oya hari yindi y'umugambwe apana y'igihugu. Voilà. Muri Amerika mu president wese atowe nimba ari umuntu republicain akurikiza agenda y'aba republicain ahigeze ntabwo ayipunguza. Uravyumva? Ndavyumva. Ikibazo niyumvira ko neva ashobora kuba ari umuntu mwiza ariko akaba akikijwe n'ibibazo. Neva urashobora kuba uri kuribaza umuntu yatwaye abasoda 10,000 ku gatwe kiwe. Oya iyo ni opinion yanjye kuko uri kurabiraba na decision yagiye afata nyinshi cyane. Sinzi yuko umaze kubiraba hari ama decision yagiye afata nkaya akayavuga Tomi ndagushigikiye ariko bakamufata nk'umuntu w'umusazi bakamara ati none se uratwihindutse. Uravyumva? hari abantu batari benshi cyane nka 5 bakeneye kuva muri rya guverinema burundu, noneho hakanje abantu beza bagapanga ibintu bizima bishoboka. None kubera ki batahava? Ikibazo batahava ntacuze. Amasezerano basezeranye bari mu ishamba niyo bariko bagenderako. Niyo mva si ya constitution y'umugambwe wavuga. Nivyo niko nakubarira. Sasa ico kintu naco ikintu gishoboka nuwo mugambwe kuvaho. Ni revolution. Uravyumva?
kugira umunyagihugu ashobore kubaho neza nuwo mugambwe kuvaho. Oya none umugambwe uvaho gute? Oya nayivuze kugira bishoboke. Oya je nta muntu ninya kubera ndavuga kubera nibiri ku mutima wanje. N'uzabinziza yabinziza kubera nije ndabivuze, ariko bikenewe ko swat uwo mugambwe uhinduka bagakuraho abo bantu batanu. Ni batanu amazina murayazi mwese nta kibazo. Batavuyeho naho uwo mugambwe nawo ukavuga uti byatunaniye abandi nibatwara. Ivyo bibiri navyo bidakunze. Umurongo wa revolution nawo urazi gicaye koko. Urabizi gicaye koko. Oya ndiko ndavuga none kubera iki muri message utanga kweri kudatanga les 3 voix ushaka kuvuga les 2 voix? Okay, iya gatatu ndayikubarire. Ndayikubarire. Iya gatatu irashoboka ariko ikibazo dufise abantu badashoboka. Sinzi kuzi abayitanguje 2015 urabonye iyo bari kubera abarundi batari serious. Reka ahubwo bana babari niho bazamenya ishitwa revolution. Donc iya gatatu kuri wewe urabona ko ari revolution? Yes, of course. Okay, merci beaucoup. Aho jewe niho mba nkeneye ko dushika ibisigaye 100%. Kandi revolution itegeza kuba arme. No, 120 hapana 100%. Kandi revolution itegeza kuba arme, nta revolution iza itari arme. Kandi umenye ko abapfa barapfa ariko abakira bagakira. Exactly. Thank you very much. Aho jewe turahahuriza utanze les 3 voix kavuga uti voix ya mbere bakureho bajya abantu batanu. Nge gato. Voix ya mbere bakureho bajya abantu batwaye kajya kagwi ko muri CNDD-FDD gatwarira kuri ja constitution ya CNDD-FDD. Voix ya kabiri batanga imihoho pacifiquement bavuga ati hatwara abandi. Voix ya gatatu revolution y'umuheto. Ngomana gwa karorero Uburundi bwaraciye muri ambargo. Uburundi bweze bugira ikibazo c'igitoro. Ambargo urazigiye yamaze. Babwire waronka igitoro kurusha amata. Urabizi? Babwire. Je ndabizi. Ariko no munsi ukumva umuntu ariko arakubarira ngo twaramenye ikibazo aho kiri c'igitoro. Ngo kandi ngo kigiye kuza. Ariko ukumva umunyagihugu ariko akubarira hari umuntu aheruka gupfa sinzi ko mwavyumvise yafire kuri station nyamba yafiriye muhiri wese nabibonye ibintu nk'ivyo. Yaramaze insomena atondeye igitoro. Uravyumva? Ukumva umuntu ariko arakubarira ngo twabikemuye ngo dufise ngo inzahabu ngo dufise korta. My friend, why don't you change this golden curtain uzichanging baguha inzahabu? Ko wumva ata amadolari ariko araboneka izo korta zigurishijwe sinzahabu izo nzahabu zigurishijwe sinzahabiza si amadolari aza nibagire exchange kumwe twara tubikora bavyita nk'ikera watanga ibijumba bakaguha ibiharage. Le troc. Nibagire le troc batange ivyo bafise babaha igitoro. Igihugu gitagira igitoro cabaho gute? Erega Tommy ico utegerezwa kumenya ayo matroc araba mugabo baca babahereza amahereni ya $40,000 amasaha ya $50,000 amashenete ya $100,000 n'amaguchi n'ibintu vy'amabage ebana zimwe za Beyonce nizo baba bafise. Uravyumva? Donc umva reka bigire muri MTV Award re mu misaza ja muri beat urupeti nawe gwagize mariage kagwendura twenza nawe wallahi wewe je ndababwira fact. Nshobora kuba ndabivuga muri façon itwenza mugabo it's a fact. Nubu ndiko ndababwira yuko mu Burundi hariyo intera hamwe. Abarundi n'abarundi kazi munyumviriza mu vyumve. Mu Burundi hariyo intera hamwe dutegerezwa guhaguruka tuje hamwe tube abaridere ba revolution. Kuko u Rwanda rukaza kubironderera mu Burundi hazopfa. Ariko ndakubaze Kagwenda reka ndakubaze ushobora kuba recovery w'igihugu kigusumba inshuro 80 na zingahe sivyo? Ukaba recovery ryo kuba wewe witwa ukigira umuntu afise ubwenge ko ushobora kubarinda
igihugu kiruta inshuro 82 urabizi ubwo bwenge ubukurayo kugira wowe ukingira abo bantu sinaho icyo ushatse kubaza gise umbabarire gatonya ndaguha umwanya wawe kandi uratse ko ndaguhaye umwanya ndaguha urumva ico kibazo wacyumvise ntaco wumvise mbwira ikibazo sinagitahuye neza. Okay, igihugu cy'u Burundi superficie yaco kingana kirimo inshuro 80 na zingahe Kongo sivyo wenda nyinshi 80 fois 83 fois ego wewe ugatenga igifuwa ko giye kubarinda ubarindire nabo abantu babo batunge ubashire mu Burundi uravyo ubu unye mu Burundi urondera inzu uri Murundi urondera inzu uri Murundi abantu ababo reka kubandanya ivyo uri kuravuga banza wishira ikibazo ndakubajije wari kuramvugira ibintu je ntavuze abantu babo ndabakingira abandi niko ndavuga nti ukuntu Burundi bushobora gukingira intera hamwe basireka ndayivuga su Burundi ni CNDD FDD nitwara aritwa none gutwara ntibisigo Umurundi ubu unye ariko arasambanywa n'izo ntera hamwe niwe yabinjije no kagenda umenye ko umuntu atwara abagutwara urabyumva bari abarundi bafite intege nke abarundi bari prise en otage urabyumva bari desespéré bari desespéré urabyumva abarundi bari en otage yaronse ikijumbo cyo gushira mu kanwa avuga ati thanks God. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe Tommy abarundi bari mu Burundi bari en otage no kuvuga yuko M23 iteye Uvira abarundi bazoca babatema u Rwanda ruje kurondera intera hamwe mu Burundi abarundi intera hamwe zoza batema no kuvuga abarundi bari mu Burundi bari en otage uraza kantu bita ngo wibikirisha ikara mu gashamba nivyo bariko barakora reka baribike kandi bazari sabarundi bariko bararibika ziriya ntera hamwe s'abantu no Tommy reka nakubare ziriya ntera hamwe s'abantu sinshobora kukwemerera yuko ubigeneraliza uvuge ngo nabarundi babinjije ndavyanse okay numugambe uri ku butegetsi reka kubeshera abarundi ngo nibo babi ubu unye umwana ariko raho reka kubeshera niwe yinjije izo ntera hamwe no ni kwaro ifashe igihugu n'umugambi uri ku butegetsi wabemereye kuza uri ku butegetsi uri kutwara parti ariko iryo kara mu ishambara umunsi rizosha ntirizoturira umuntu umwe rizoturira benshi nico gituma turiko turavuga yuko revolution ikenewe so reka rero duhereze ko bari abantu reka rero sorry gatonya jisi wewe the purple thing who are you Jedi William okay William urafite ijambo ushaka kuvuga ego urashaka kuvuga ijambo ryawe never aragorana umwana nakirunda bariko bamubareye ivyo avuga okay gise ntacu twabyumvise sha never aragorana nivyo aragorana kabisa ni nyina bimubariye never aragorana twabyumvise mwana w'umurundi turiko turagerageza uko dushoboye kose amahoro aze kugira ushobore kuza kwiga ikirundi mu Burundi ndumva birakugoye mugabo ntacu twabyumvise ko never agorana tuzomugukurako yo numva Jise ijambo ni gwawe mon frère yego ntangwe kubaramutsa amahoro twayirukana kiye asikumenyekana Kenzo nibigutwenze nawe icongereza ukimenye vuba nta nicyo ndamenya ndiko mbwira Kenzo niwe mbona ariko aratwenga urumva rero maze kubaramutsa byo muri murayaga n'ibintu twe tuko tuyaga ibintu bijanye na presence y'intera hamwe n'aba wazarendo mu Burundi quel impact ijya kontra RDC United States na Rwanda bishobora kudukora ko twebwe si FDLR iri mu Burundi jambo ni gwawe erega ivyo bintu twamye tubivuga kuva na kera abariko barabideha bazobibona kandi bizobakora ko nivyo biri bintu bakorako ivyo nari nabivuze ubwa mbere icambere niki
aho twohera burya ikintu kugira ngo ikintu umenye ingorane zacu ubanza kumenya icyatumye imizi. Ni ukuvuga yuko Neva yabaye umukozi wa Kisekedi kuja kurondera gukorera amafaranga. Rero iyo business ntirahera. Kuma itarahera abantuze izo nterahamwe muri Kongo zariyo ziriko zifasha Kisekedi. Uno munsi Kisekedi izo nterahamwe nta hantu hashobora aronka kuzihungishiriza, kubera ibintu byarabonetse kare. Yego abagiye Tanzania, Kenya, ibihugu dusangiye imbibe zagiye kumufasha kugwana, urabona baravuyeyo uko byasabwe baravayo, ariko Burundi bwagumye ko bwariko buca amafaranga. Rero ikindi cya gatatu ni cyuko nubu abasoda baracariyo baravayo baracari ko baraca amahera. Uno munsi rero ndabasabe mugume mutapota kuri ano mabinga y'uwo mugabo atuguma twinjiza mu intera hamwe ngaha. Uno munsi bambe Neva uno munsi agira en fait aronse contrat ya gatatu yukwemera kumwakirira intera hamwe. Kwemera kumwakira intera hamwe bigaca bigira avantage zibiri kuri Neva. Ata urashobora gusubiramo gatonya. Weje uvuga ijambo gikosa, abasoda bariyo nta mahera bariko baraca. Oya amahera yabo ni Neva. Amahera ariko acibwa n'ababatumyeyo. Ni Neva ni siba n'umuntu umwe. Ni Neva n'uwabatumyeyo. Amahera abasoda barundi sibo bari. Oya harakantu waruvuze ngo abasoda barundi ngo bariko baraca amahera. Batwara mon frère bafise ubatwara. Ndakoye ko baca amahera no kuvuga yuko umushefu wabo. Urumva? Nabo ntavyo bagomba, ari abamaze no kubivamwo nimba utabizi. Jose. Urumva rero Neva kwakira izo ntera hamwe no kuvuga yuko umukiriya wiwe Kisekedi ubu acamo yindi kontra yuko amwakirira yantuze izo ntera hamwe. Hanyuma Neva nawe akavuga ati nahabwo nari nazikeneye kubera kugira ngo yantuze babasoda reserviste bajemwo baca baha ama identité y'abarundi. Urumva baca bashira muri ca gisirikare ca reserviste. Abo bazobiteguriye iki? Bazobiteguriye yuko ya mipanga na za nkongo ariko baratanga zironka bazihabwa, hama babahe ama identité y'abarundi bitwa barundi. Muri ico gihe wewe time yiwe izobikira kwira kubera iki? Mwe muvuga muti kubera iki uno munsi ariho yumvire kugira abareserviste? Nuko abona ivyo ariko arakora aho bigeze yuko byashegesha abarundi bose bahagurutse, abarundi bariko baje mu revolution, ibitego tuvugira ngaha biramushikira. Muri aba bantu 55 bari ngaha ntibabuze umushira ibiriko biravugwa ngaha. Uravyumva? Bareko ba recordinga my friend, noye ntavyuze. Ega ni vyiza nyene ivyo tuvuga ariko kubishika hejuru. Nayo handi ntacyo twatuko turavuga ngaha. Urumva? Rero wewe amaze kumva yuko hariho aba revolutionnaire, hariho abantu bariko barashaka gukura igihugu mu kaga, acavuga ati rero nanje nitegure aba bantu mbe ndabiyegereza bazomfasha. Kora vyumva? Ndiko ndashaka gutahuza abantu batahure igituma ibindi bihugu byose byanse abo babire akaba ari Burundi. Abo babire ni bande? Izo ntera hamwe pardon. Urumva? Kubera ko ibindi bihugu byose byanse kwakira izo ntera hamwe, Uburundi akaba bwemera kubakira. Nababwiye imvo nizo, sivyo? Hanyuma kubera nabo nyene barabizi yuko kandi tuvuga twarabivye turabisubiramo, twaravuze yuko mu Burundi ata manifestation zigishoboka, twaravuze yuko ata kudeta igishoboka.
ngarutse kuri icyo cya kudeta ntaraharengana ngaho kudeta ntubirenge ko irashobora kuba kuko n'abari kumwe nabo ntibumvikana. oya icyo kiragoye monana nivyo nyanda kubarire ninja gatoya ico ni gishobora kugora binde ndabikubwirira hinga gatoya sivyo. Okay, uzorabe muri bino bihe uzorabe amanama yose bakora muzorabe abapolisi babicaye mu indani ukuntu bangana sivyo. barya abapolisi bari harya barya abapolisi bose mubona harya eske bose nabaserukira igipolisi normalement hagenda ubuserukira igipolisi umwe canke babiri mugabo usanga hari nk'abashika 30 ou 40 abapolisi. uno musi ntukubarira yuko abapolisi ba kino gihe n'abasoda ba kino gihe ntibakira abasoda ntibakira abapolisi. My friend Kennedy bamwishe hariho FBI hariho na CIA. oya inge mpeze bro ibyo ntuzovyibagira uraronka umwanya wawe nta kibazo sivyo. Okay, rero uno munsi abasoda buno munsi bose bari muri CNDD FDD kuvuga yuko bahabwa amafaranga akote kugira ngo bagumane nawe. Naco gituma mu manama menshi abari koraba usanga harimo abapolisi benshi meme gusumba n'abasoda sivyo. normalement ajya manama bajamwo y'abashikiranganje amanama y'abashinga amateka tusa hateza ko mu musoda umwe canke babiri meme yambaye civile uravyumva. mugabo no munsi umengo niho habaye mengo ni kozere morale y'intuzeye y'igipolisi. Nico nikibereka kindi yuko kudeta kare yari kudeta mu kuba ibaho gute ibaho mu gihe abasoda abo batega bakuru baba ataho bahengamiye ntibemerewe gutora ntibemerewe barabwiga ibya politike uko biriko biragenda mugabo ntibemerewe gutora ntibemerewe kudebata ibya politike no bobo ico bajejwe no kugwanira igihugu niyo nabivuze ndabisubiramwo igihe abapolitise byanse ko bumvikana haba kudeta hajije kudeta hagaca haba transition. iyo transition itwagwa n'abasirikare hanyuma abo bantu bakiorganiza intahure kiheze hakaba amatora hanyuma abanyagihugu bakitorera uwo bashaka hanyuma sogokuru wabo yari uburozi bari abo basoda ntiyari abafise nkabo nyene. iyo transition igahera hanyuma bagafata intuze bagasura bagafata igihugu. rero no munsi y'igituma ndakwereka yuko icakudeta mu Burundi kidashoboka. ikiba gisigaye ni iki? ikiba gisigaye ni ikintu bita umuheto. uwo muheto naho benshi baka kubivuga kuko niyo CNDD-FDD mu kuza ku butegetsi ivuga yuko yawuza hivugira hanyuma igafata umuheto. uno munsi niho yashoboye gushika ku gihugu kandi yashikanye ku gihugu kubera umuheto. yashitse ku gihugu kubera iteye akajagari hirya no hino igihugu kikabura amahoro niho bagiye kubumviriza. rero icyo nagomba guhereza ko nibi ndabona ko bampaye amasegonda nuko uno munsi CNDD-FDD yageze ku isimbo ry'inuma. bamwe no mu bashinga amateka murabona abahora babatwara ko bariko baravuga bati dutabare none utwibuke nutwibuke. nicerekana yuko bahora biba nicerekana yuko bahora bakora ibidakogwa. rero ndapfuma ngaruka mugabo icyo nagomba kuvuga cyane nicuko intera hamwe ziri mu Burundi ziri kwa Sebuja ariko arazakira hanyuma ntuzi u Rwanda nibwaje kubarondera mu Burundi murumva ngene bizogenda. hanyuma abasu bariko baribebeza abazina mu Burundi wese bizomukorako. nibaza yuko twohaguruka ubu. murakoze ndagaruka hanyuma. murakoze jise ku jambo ushikirije Chimamanda kaze. turiko tuganira ku bintu bijanye n'intera hamwe ziri mu Burundi
izo nterahamwe ava kikaba cari gisoda ca Tshisekedi cakorana na FARDC n'abawazarendo kugira bagwanye M23. Ubu rero kubera habaye amasezerano ya Amerika n'u Rwanda na Congo, Tshisekedi yaciye abura aho izo nterahamwe azishira, kuko kimwe mu bintu biri muri amasezerano nuko u Rwanda ruhabwa interahamwe zose zikaja imbere y'ubutungane kuko zakoze ihonyabwoko. Ikindi naco nuko abo rero nabo neva yaronse indi kontra yo kuca nawe abakira mu Burundi. Ubu hakaba hazwi yuko hariho interahamwe z'ibihumbi 7 ziri mu kibira. Ivyo navyo bikaba ari ibintu bishobora kudukwegera. Wewe uravye amasezerano ya Donald Trump no kuzana interahamwe mu Burundi n'abawazarendo bajya abantu, ni giki mu Burundi dushobora kwitega gishobora kuba consequence canke gishobora kuba comme ikaramwe mu gashambara? Jambo ni gwaho. Murakoze cyane kandi mbashimiye, naye nasamaye gatoya ariko nje ndiruka bampamagara. Hanyuma bino bintu byo muri Kongo burimo akajagari rimwe na rimwe, kuko nabonye leta ya Kongo yasubiye guhindura ibintu. Leta ya Kongo yavuze ko bigora kizotanga FDLR ngo bazobiganira. Muri kuvuga basubije bya bintu inyuma, ngira ngo ivyo biganiro sidoko mwabikurikiranye. Oya, urumva uko bobo bahindura ibintu ivyo biramenyerewe Chimamanda. Twe turiko tuvuga kuco Donald Trump yasinye. Ivyo Tshisekedi we wavuga ivyo on s'en fout, kuko mu vyo Donald Trump yasinye hariho kuzana base militaire hajya muri Est. Ivyo Tshisekedi ntashobora kubihindura. Base militaire kumenga ntibizokora. Boya bizotegeza kuko barabisinye. Ibintu byasinywe harabaye n'ifoto na Donald Trump aragira interview. Ariko wibuke yuko ivyo Tshisekedi acaja kuvuga bindi biri nyuma, ivyo ntitubikurikirana. Ujya ntari puissant gusumba Etazini kameme. Ariko sinzi na ariko no muri Kerene bazi ko bagombye kuyipanga bikanka muri Kerene byarahase. Inde ibintu Trump nyene. Oya kandi muri Kerene erega bino bintu ni business mu majambo make. Ndavyumva ko ari business Chimamanda. Je shaka yuko tuganirira kugira ntiduhave tuvuga ivya kazoza, bazogira muri umukino tuvuga ivyasinywe d'abord. Bijya vyasinywe nivyo ndiko ndavuga, vyo dutera ikibazo ikihe twebwe ko intera hamwe zamaze kwinjira mu Burundi tukaba twiteye ikara mu gashambara. Ndiko bivuga uburyo bubiri mu Burundi zisanzwe zihari. Wabuze ko muri 2015 babirutse nivyo. Urumva Chimamanda uri kunsubiza muri 2015 ni intera hamwe. Urumva bari basanzwe bahari Burundi. Urumva bari basanzwe bari binyegeje cyo kimwe no munsi. Ubu unye Chimamanda hariho kontra babaye amasible. Ava ntibahora bari cible. Ubu unye hariho kontra yabashize ko urusoro ku mutwe. Bavuze ati ijyanya Amerika kandi uwo munsi kumviriza mbe wabonye ko abahuze abakolombiya bageze muri Uvira nanumva bagiye kuja hehe ko bagarutse muri Kongo. Chimamanda urumva wewe ukura vanga ibintu. Oya si kuvanga ibintu reka basigura ko bari. Wewe niko ndakubaza tuko tuvuga FD urumva ndiko tuvuga intera hamwe. Nibiragera iwacu cyane. Karyenda ibintu Chimamanda yeko avuga mwumvirize n'ukuri. Indira gato Tommy please gato. Shaka gutahura. Abo bantu wiyumvira ngo binjiye uno munsi bari basanzwe bari mu gihugu. Ico sico kibazo. Ariko uno munsi baronse motive yo kwinjira mu gihugu. Ikibazo ni iriya kontra niyo yahindura. Umviriza rindira gato Chimamanda. Iriya kontra niyo yahinduye uko babona FDLR mu makungu. Ubu unye babagize abantu barondegwa avant ntivyahora ari uko. FDLR ahora ari FDLR point. Nta muntu numwe ahora barondera atari Rwanda. Mugabo ubu unye muri ariya makontra basinyaniye na Etazini na Congo hariho ikivuga ko FDLR itegerezwa gutangwa imbere y'ubutungane bwa Congo. Ivyo navyo tukaba tuzi yuko bakorana neza na Tshisekedi kugira bagwanye M23. No bari kumwe
n'ubu bari kumwe. Urumva Tshisekedi nawe kuba yarasinye yuko azobatanga muri ejo yavuze ko bazonyegezwa muri FARDC ntibazobatanga. Oya ntariko abanyegeza muri FARDC Chimamanda. Bamwe ko baja mu Burundi kweri kuri kurahakana yuko ariko abarungika mu Burundi. Okay reka misigure neza sindiko ndabihakana. Erega Chimamanda tutaguciriyemwo muri Uganda barabansi ko Tanzania irabanga. Tanzania yara nayo nyene yarabansi. Turabizi. Ibihugu tuhane imbibe icemeye no Burundi gusa. Turabizi. None niumva yuko mu Burundi hari intera hamwe. Mugabo sindi ubwa mbere twavuze yuko guhera muri 2015 zari ziriyo. Ico ni cyambere. Ubu naho biri kubera basunika cyane ni kubera intambara. Ico ni cya kabiri. Sivyo? Okay. Ibu rero kuri inshuro ya kabiri bijya bintu ubona Donald Trump yagiye gusinya ntabwo ari ibintu byasabwe na Donald Trump. Ni ibintu byasabwe n'u Rwanda. Ruvuga ibyo rugomba. Kugira ngo rero ntuze Donald yemeze ijya business yiwe yoroherereje vya bindi mu Rwanda basaba. Turi kumwe. Babishira mu masezera babishira mu nyandiko. Ejo muyaya muri Kongo yaragarutse avuga ngo tuzovyiyumvira bukebwe bisubira ngo ntabwo yemeye ko bava muri FARDC. Ivyo c'est pas important. Hinge gato. Ivyo baca kuvuga après. Nivyo nariko ndakubwira yuko it's not important. C'est pas important. Ivyo uja guhindura wasinye birakuraba. Karyenda. Nta munyamerika azoza muri Kongo ngo amenye ngo uri mu FARDC cyangwa no. Erega sumu umviriza erega wera aho niho turi kuratahurira. Kuba harasinywa ry'amasezerano si kuvuga yuko ari umunyamerika azoza gutanga intera hamwe ngo akira. Oya, u Rwanda ngo nyene rurashobora kuvugana na Kongo. Ico kibazo baranakibajije n'ujya mugore barakibaza ati gisigura yuko muzokorana n'abasoda bo mu Rwanda kugira baze gutora izo ntera hamwe muri Kongo. Aravuga ati oya iyo etape niturayishikako mugabo ari ukweshanja ari guhanahana ama avantage umwe afise akayaha uwundi nawe ama avantage afise akayaha uwundi kugira ico kibazo c'intera hamwe kive mu nzira nta kibuza yuko tuzokorana. Uravyumva nabwiye yasinye ujya mu ministre des affaires étrangères yasinye yabivuze shaka video ndashaka kuyiguha. Okay erega Chimamanda ni jambere basinye bijya bi Chimamanda Etazini ni jambere yinjiyemo ivuga FDLR jambere hagiyemo FDLR mo kuberiki waza kuvyinjiyemo kuberiki ofete ntuzeye urabona yuko M23 bavuga yuko ari u Rwanda ruri kurafasha M23 nivyo bavuga sivyo ntituzi ko ari ukuri ntituzi ko atari ukuri sivyo tuvuge ibintu uko twabyumvise tutata uko ntaho birisinye ntaho tubibona hanyuma uno munsi M23 irikifa yafashe ibibanza byinshi amavire menshi muri Kongo bari bazi yuko bitokunda kandi ayo mavire niho hari iki ya business Donald Trump ashaka uriko uravyumva Chimamanda n'umviriza ibintu gisa ariko arakubwira Chimamanda nize ko uravyumva ibi turabizi gato Chimamanda kwereke sivyo ngomba gukorera katoya aho kantu uri kuribaza aho katari uno muntu urumva rero hanyuma urumva u Rwanda na Kongo bagiye kuganira bavuga bati ufite u Rwanda ruvuga tuti ndakeneye yuko intera hamwe ziza zikita ubutungane sivyo eske Trump n'ubutrump bwiwe kugira ngo aje hagati avuga ati Kongo tanga abantu uze izo ntera hamwe uzi u Rwanda bagira intuze ko bitabaye kera kubera iki bibaye ari uko M23 iri kirafata ibice biri très important ari business kuri Trump voilà ariko gato yambabaze basinye yuko atari intambara yosubira kuba umva iby'intambara no kuvuga yuko Trump ahantu hari business ya Trump ntashaka ko haza akajagari Chimamanda so ndababaze none bano basoda ibihumbi 60 Tshisekedi yarungitse bakaba bagarutse muri Uvira intera hamwe zikaba zaje muri Uvira bagahura ziri mu Uvira ziri mu Burundi mana yanje ntubyo niko nababwiye yarungitse abasirikari 60 none aho boja mu Uvira uko Uvira ntirafatwa no bagiye ntuze Tshisekedi yatangaje ko arungitse abasirikari 60
bageze muri Muvira n'amavideo ndi nayo baciye he baciye mu ruza mu kiyaga abandi baturuka i Burundi harimo n'abakorumbiya Iyo baciye hose ibyo ni byo gusamaza Chimamanda. My friend, abo basirikare bahanganye na M23 ni birometero bike birengana aho M23 iri naho abo bakorombiya bari ni birometero bike birengana muravyumva ibintu Chimamanda yo kwabara mu mwumvirize nukuri ariko aravuga so abo rero bose Tshisekedi yagaruye nabagomba gusubira kugwana na M23 bagwani ndikuvuga ngo na ya FDL twavuga yari yagiye ngaho ngo ni Burundi bahagarutse muri Uvira niho bari n'amavideo mugoma ndarugikire Karyenda mu kanyana aze kuyaraba donc mu Burundi nta ntera hamwe amakamyo ariko aratwara abantu Indra gatonya Chimamanda donc mu Burundi nta ntera hamwe ziri nari wo seride dokomera ko bagoma kandi ariko bagwanira muri Kongo come on man stop lying izo politique sizo izo so kubesha no Karyenda Karyenda tuanze tule Chimamanda kana kubariza hinga jisi ntuza intera hamwe n'abasoda sabasoda nabicanye bajyana abasoda bahe okay baragwana ntibagwana baragwana ko batagwanye kandi abo bagwana nabo bari muri Kongo jisi tugambire nk'abantu bakuze okay n'abagwanye abo bakeneye ugwana nabo bari muri Kongo so wibaza yuko leta y'u Burundi yokomera kwa boguma mu Burundi bakora iki umviriza ndababwira bishure manza mureke dusigura ibintu neza reka nishire ico kibazo mu badije reka nishire ico kibazo mu badije intera hamwe abo bashaka kwica ni zina muntu wese umubiri giyise umututsi n'umunyamurenge n'umunyamasisi wese asa nabo uravyumva ingwano yarahindutse ingwano Tommy banzurindire intera hamwe zifise ideology yo kwica umuntu wese yitwa yuko ari umututsi mu karere k'ibiyaga bigari iyo niyo bitumwe nande ivyo ni kuva kera baramaze kubikora mu Rwanda baramaze kubikora muri Kongo my friend barapfuye barahera ubunyaho basigaye nukurondera intere gusa nta kindi banzurindire ndagusabye sinde na community nivyande nako nakubarira by'u Burundi uriko utuma shaka kudakommutinga intera hamwe nukuzidefinisa uko ziri zaraciriwe urubanza kesa swa mu Rwanda kesa swa muri Cour Penal International n'aba genocidaire nta kubita ngo nabagwanyi nta ko ziri juste bafise bariko baragwanira nta ntumbero nziza nimwe bafise bariko baragwanira kuva babafonde ni aba genocidaire nukubita uko bari ivyo bakoze bishe umuriyoni w'abanyarwanda kandi bajya sintera hamwe icura cugisa bishe umuriyoni w'abatutsi b'abanyarwanda turabizi ariko bajya sintera hamwe bro intera hamwe je niko ndakubwira intera hamwe intera hamwe byari shaka nkakuji wavuga imbonera kure Chimamanda jewe ndiko ndakubwira FDLR intera hamwe muri 2025 ibintu bibiri hinge nabakoze genocide bose ijana kwijana urimwo wese yagirizwa genocide oya hinge ndakwereka ntuzeye wamuzehe umutegetsi w'u Rwanda ariko gutangaza ni bagengere bamwita yavuye mu Bufaransa yavuze ngo azogaruka ngo mu Rwanda ngo abatutsi barasize urya bavuze ati nagaruke mu Rwanda nta genocide yakoze baramuhamagaye bati wowe garuka Chimamanda urashobora gutanga ama example yose ushaka jewe ndiko ndakubwira definition ya FDLR intera hamwe reka tubisobanure abo n'abantu bakoze ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda bishe abantu bashika umuriyoni
bama babibuka misi yose baheruka no kwibohora itariki 4 ivyo turabizi muze ivyo ubizi rero ntusubire kubadefinisa ico niko nasigura nakiri nkeneye Chimamanda oya urimo bro uri kwari nabi sinkeneye kumbwira ngo ni ngwanyi no ukabya sinkeneye kumbwira ngo barafise koze kagenda uno munsi abantu bari muri politique abandi sinkeneye kumbwira ngo harimwo bamwe babikoze ngo nabandi batari uri mukavya sivyo nkeneye oya uri mukavya ndakavya canke ndeke Yes ivyo nkeneye rega Chimamanda nico gituma ariko arabarondera iyindi koze uzobi ntusubire kumbwira ko hariho iyindi koze twese turabarundi kurudefinisa umumambre yinjiye mu ntera hamwe winjiye ukabona umumambre naho ba winjiye muri 2025 genda bukeye kubanza wumva naho ba winjiye muri 2025 yego banza genda ukinjira muri FDLR intera hamwe umenye yuko dossier za genocide ziragukurikirana kuko ingenga bitekerezo ziriyo turazizi ariko wategera Duhe twese tuvuge umwe wese jewe yomvuze abantu bagwana simbavuze ngo abantu bari kwagwana uburenganzira bwiza siko mbamvuze uko si ukugwana rero ni ukwica bivuga uko biri ni ukwica si ukugwana mugari gufata imbunda yes ni ukwica it's okay